ngo barosa ahantu heza ngo basengera abagwayi bagakira canke bagasengera ngo imitwaro yabo ikishurwa, nabo kenshi ugasanga ahubwo bagiye gukorana n'abakozi ba Satani. Bamwe rero ukazosanga babandi bagiyeyo baca bagenda bagaca babugara, umva bakuga hamwe ku buryo badashaka kumenya ikintu na kimwe, umenye ikintu bakora ku buryo ibintu vyabo udashaka gutora ikintu na kimwe, kandi no gucutsa umutima wo kuvayo, umukuma wumva umenga ibintu vyabo ni vyiza, naho babona ibibazo biguma bisuriranya ntushkundi umutima ntuveyo, urumva ukaca ucika imbohe yabo. Mwico gihe rero aho hantu ukazokwamara ibibazo, urumva cake dukuvuga ngo kirakemutse, nimba bagiye gusenga usengera akazi na nyakazi wakaronka, ntihagire ikintu na kimwe wigera ushira mu kuboko, ubwo usize mu kuboko bwose buyoka, ubwo usize mu kuboko bwose buyoka. Nimba ari twa dufaranga ni kwa muganga, ni kwa muganga, twatunze ibibazo vyabaye, abana bagwaye, intambara zabaye, ibibazo biki n'ibiki, intambara zikavuka bikamara ibibazo. Rero abantu ukaguma wibaza, rero ukiguma wibaza ngo mbega shi ibintu biko biva kuki bimeze. Iyo rero utagira ubuntu Imana igufungura amaso ngo ushobore kubibona, ibintu vyawe birahona, ukaza ahandi impfu zidasobanutse, ingwara bayo bibungeze inda zigakoroka, ibintu bikamara intambara, ukazosanga nta kintu ukora ngo gikunde, nta kintu ujamwo ngo kibereye isi, ibintu vyose ugasanga ari ibibazo. Rero ukazorondeza ivyo bintu aho vyagiye ituma biko biraba ukakibura. Rero hagera igihe abantu ugasanga bariyakiye bakabayo. Mwico gihe umuntu akazokwama avuga ngo mbega ibi bimeze gute ko gutwara ngo imitwaro, bobo ngo bariko baragusengera, ahubwo bari kugusengera ariko tsindagira yo gusubizayo, ahubwo niyo wagize ngo urabonye n'akantu bagenda bakavuga ati ahubwo ibyo bintu sivyo, ahubwo ukabona yuko ivyo wabonye, nimba wabonye ibihushana n'ivyo bintu bakavuga ahubwo ko ushaka ko wavangiwe, canke naho bakubwira bati raba neza ntabwo yari Imana, iyo ntabwo ari Imana, iyo ntabwo Imana iteranya, ntabwo igirana, kumbe bariko baragucurika. Rero bene data ndababwira yuko muri kino gihe Satani ariko akora mu buryo buteye ubwoba, mu buryo buri hejuru cyane. Rero bisaba kuba maso, bisaba kudasamara ngo ufe kujana nyabahururu, aho bumvise ngo heriya ngo bicaniro ngo uhitujayo, aho bumvise ngo hariya mwishenge ngo bitangaza bikorerwa ngo uhitujayo, aho bumvise ngo ibintu hariya birakomeye uhite wirukayo. Ikintu cyose banza usenge ubaza Imana, kandi usenge rimwe kabiri canke senga ubaza Imana, ufata umwanya ukwiye kugira ngo ntuhave usanga wiroshe. Kuko muri kino gihe abantu benshi, hari abantu benshi bazi ko kwakora Imana, hari abantu benshi bazi ngo nabarivye ko aririmbira Imana, bagiye kera. Ndababwiza ukuri bene data, birababaje aho umuntu azisanga yarakoreye ubusa ijuru ritamuzi, aho uzosanga wari umuririmbyi, wari umusenzi, wari ijuru ritakuzi, kuko ushitse mu ivyo bintu bikugara wese, ukagumona ibintu vyawe bikora vyiza, ariko waraba mu buryo busanzwe, mu buzima natire busanzwe, mu buzima bw'imibereho, ugasanga nta kigenda, n'uburyo bw'umwuka warapfuye, kuko nta kintu kizima ubona. Kuko ababikora bo bafitemo inyungu, kuko inyungu bafite ivyo bakuramo. Imwebwe namwe muri harya muri bitambo vyabo, wowe utwukoze uragenda ugakora, wakora ukararayo, ntagi kintu kimwe uzigera winjiza, ntagi kintu kimwe uzigera ukora ngo wishikaneho, ahubwo nizana mukora ibi n'ibi, uko mutanga niko mugwa mutanga. Benshi bagwa babwira ngo nimuzane ngo muronke imigisha, ngo mwabwo ko utanga wa mugisha wawe, umugisha nuko uratanga. Rero bo bagaca gukamura kugira ngo uzoronke ikintu, kugira ngo uzosheho ikintu, ukazoshaka ko wararushe waragize uku naho nyene, kugira ugishike ko aho ni hamwe sinzi bungira ngo watahuye ugafata akanya kabuka ugasenga.
ariko iyo utatahuye na gato ngo ubimenye ntacu uzigera ushika kuzokwa muri hahandi utewupfiremwo. Rero iyo ugize umugisha kuko hari abaca babateza ingwara, kuko urumva mwico gihe ntabwo muba muri ko muva ngo muriko musenga Imana, muko musenga Satani. Ico gihe iyo musenga haza abadayimoni, haza Satani agamukorana, ibintu vyanyu byose bikamurikirwa Satani, ibintu vyanyu byose bikamurikirwa abadayimoni. Mwuwo mwanya wose abadayimoni bo muriko murakorana. Rero mwico gihe ibintu vyawe byose biki byose birarangira, ubuzima bwawe bukaba futi. Rero mwiki gihe abantu benshi bariko bahura n'izo ntambara, bariko bahura n'ivyo bibazo, bimwe babikuye mu mashengero, ibindi babikura mu madini, niyo madini nyene, ibindi babikura mu bicaniro ngo bari mu masengesho. Amwe ugasanga bashinze ibicaniro bimwe ngo nambara abarangi, amwe ugasanga bari mu vy'abarangi biki, ugasanga bahanura kandi ivyo bahanura ugasanga kuri ivyo bakubwiye ukumva bakubwiye vy'ukuri. Ivyo rero bigasanga bica bitwara abantu, vyabatwa bikabatwara bikabazingamika hariya ahantu bikabashirikayo, bagaca bibaza ati none ivyavuga ko ari ukuri, ko ari iki? Yewe na Satani arabona, abadayimoni barabona. Ahubwo rondera Imana, rondera Imana. Abantu ntibigere bakizwa. Mbega umutoza zo kubwira ngo ukizwe uje mu ijuru, akuma kwemeramo ibya vyaha vyawe. Mbega wagenda ugasenga, iyo Mana yakurondora ntikurondora ibyaha, ikakurondora igihe guha umugisha kandi uri umunyavyaha, ni Imana yahehe? Ubanza wiyumvira neza. Niyo bakurondora ugasanga kurondeye barakurondoye, bakubarira ati ibi nibi bigiye kukubaho, kubwira ibintu bibi bigiye kukubaho. Ntibakubwire mbega iyo Mana igumye kubwira ibintu bibi, itigiye kubwira ati ibintu hari haje ibintu ndabikuyeho, yagumye kubwira ngo ibintu bikubayeho, ngo ibi nivyo bikubayeho ari bibi gusa. Haya bariko babikwaturako kandi bikubako. Rero mwene data nuko mukwiye kuba maso. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo riratubwirira ngo mureke abapfu bahambe abapfu babo. Nta mpamvu yo kugenda mu bapfu uri muzima. Nimba uri muzima ahubwo haguruka, uhaguruke ugende ukwiza ubutumwa bw'uko abo Yesu abakunda, agiye kubagirira neza kandi abakunda. Bakwiye kwihana, atagiye kuvuga ngo guha umugisha, ngo urumva ngo agiye guha umugisha, ngo urumva ngo agiye kubakira amazu, ngo agiye kuguha amaviza, ngo agiye kuguha ibiki. Ijambo ry'Imana ratubwira neza ngo nimubanze murondere ubwami bw'Imana, ngo ibisigaye byose muzovyongerwa. Nurondera ubwami bw'Imana, gukiranuka no guca bugufi, ukagendera munsi yuko kw'Imana, ukagendera aho Imana ishaka, ibyo byose wipfuza Imana izobiguha. Rero nimba umuhanzi azakubwira ngo ngwewe ngo kora ibintu nibi, ubu twese nta muntu n'umwe mugorotse ahari, twese turi mu ntambara, tuko tugwana kugira ngo umuntu agwana, umuntu wese ahari agwana kugira ngo akiranuke. Rero ugasanga ni ngo deliverance abantu mu migisha ibiki. Mwene data ndakubwira ngo kugira umugisha ugushikeho, nukiranuke. Umugisha w'Imana, ndakubwira mwene data, umugisha w'Imana ntahuja. Umugisha w'Imana ntaho uzigera ugenda. Imana imba yarakubwira ati mwana wanjye nzakugirira uko, izabigukorera. Ahubwo wewe nimba bitinze, nimba bitevye, hagarara ubanze urabuti ndaho mbega ibintu uko bitevye bimeze gute. Ntihari ikibazo cyo ntabwo ari impamvu yanje, ntabwo ari ikibazo canje cyo kirabituma, ahubwo byagenda gute. Bigi bababwira ngo zana amafaranga, ngo zana amafaranga ngo uhambe ubukene bwawe, ahubwo nizana amafaranga uhambe umugisha wawe, hama ubukene bukuzeko. Ndabihamya neza, ibihamya birahari, hari benshi byagiye bishika ko bimeze uko, ariko bagiye kwitahura batevye. Ariko kugira ngo bayitahure, kugira ngo babohoke, nuko bumvise ukuri aho kuri, hama bakarondera bagasenga Imana, bakaronda iyo byaje bizana na hose, kugira ngo bashobore kugira kuva mu ivyo bintu. Rero hari ibihamya byinshi. Mwene data wagomba yumva ukuri kandi agadasubira inyuma, arabe ahari. Umuntu azoza kubwira ati nahora ndi umunyabyaha ariko ubu meze uko, ariko wamuraba ukabona ingeso ni za zindi,
imyifate ni yayindi ntigeze ahinduka. Uko gukizwa nukuwe benda tuko turavugana ukuri. Uko gukizwa nukuwe kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo sorry aho mugendeshwe na mpwemu yera ngo abana b'Imana muzomenya ku mbuto bama. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo mugendeshwe na mpwemu yera. Na mpwemu yabagendesha ntigera kubwira ati hindura kino hinduka kino hinduka kino, uzokwa muri wa wundi ukumva umuntu yarango yarakijijwe kandi ntigeze atigeze ahinduka. Mbega nimba narakije ntigeze mpinduka naba nakijijwe iki? Rero bene data dukwiye kuba maso ukabanza ukihweza neza ukavuga uti mbega cya gice ndiko ndajamwo bimeze gute, mbega ryo usengero ndiko ndinjiramwo rumeze gute. Ukabanza ugasenga ukabaza Imana, Imana izokubwira. Nitakubwira na izo bishaka kuza kwigishirizayo. Ariko nakubwira yuko ntabwo Imana igomba kuburira umuntu wayo. Ntabwo uzobaza Imana ati yewe Mana harya ahantu ngiye bimeze gute, harya ahantu ushaka kuja bimeze gute. Imana izokubwira ikuburire ikubarire. Rero natwe turiko turavugana ariko ndababwira imice natwe tugeze ku muce uvuga ngo abantu bamwe busanga bishingiye amashengero canke abandi ugasanga bishingiye ibicaniro bifitiye gahunda zabo ari business bishakira amafaranga, canke abandi busanga benshi nabo babishinze ku mpamvu z'uko bakora ayo mashatani yo myuka mibi bagaca baza barakwega abantu. Kuba bakwega abantu rero niko bashiramo niko bacamo vya bitambo. Ugasanga umuntu ngo afite umutwaro wo kutavyara yazama akazokoma bare bamubare ngo urumva ngo Imana ivuze uku ariko wa muntu ntiyigere avyara. Ahubwo ubaye igitambo wewe abaye igitambo ntuzigera uvyara, ariko munsi y'umwuka uravyara abadayimoni bakatwara. Urakuvyara mu isi iboneki ariko mu isi y'umwuka uravyara. Kenshi rero dusanga abantu benshi barota hamwe barota basambana, abagabo barota basambana, abagore barota basambana cyangwa abakobwa cyangwa amasoro uko nyene. Rero benshi bagaca bibaza ati ibi ni biki? Haya no munsi y'umwuka utwarinda ukavyara. Bemwe rero umuntu akazokwama yiyumvira ngo urumva akazokama avuga ngo ntavyara. Mwene data raba neza ibicane yo kurajamo, raba amashengero winjiramo. Ndiko ndababuza ngo ntimuje gusenga ntimugirene, ariko ndiko ndakubwira ngo senga Imana ubanze ubaze neza, kuko igihe tugezemo n'igihe kiteye ubwoba. Ni igihe cy'uko umuntu wese akwiye kwisesera akamenya akavuga ati mbega vy'ukuri ndiko nkorera Imana vy'ukuri. Kuko muri kino gihe abantu benshi barazimiye, abantu benshi barapfuye mu buryo bw'umwuka, barapfuye. Ukazobona ishengero ruguruye kubaza ngo ari abantu bazima. Ejo ukumva uvuga ngo diakone wahararoga, pasteur waho n'umusambanyi, abandi bazokubwira ati ya mu ishengero n'abarozi basa. Mbega mu ishengero rizima abarozi babaho gute? Imana ihari ntiyerekana abarozi. Nuko atamana ihari. Kuko hari Imana ntabwo umurozi yaroga karimwe ngo arwe kabiri Imana itaramufata. Nubwo byagenda gute basifumi irungi kundi umuntu akava hari akaza akavuga ati hano hantu harabarozi. Ntabwo Imana yakwemera yuko igikombe c'umwami cyakoma kijya ko barozi. Iryo shengero nigi Imana koko. Rero ndiko ndababwiza ukuri. Ndiko mbabwiza ukuri yuko raba neza, urabe neza vy'ukuri ahantu winjirana ko winjira aho Imana ikiri. Kuko hari ahantu Imana yavuye kera atamana ikihari, abasigaye yaba barongora yaba baririmba yaba bagirane ari abapfu bapfuye mu buryo bw'umwuka, atabazima bariho. Kandi rero iyo Imana ivuyeho haca haziki. Imana imaze kuvaho, presence y'Imana ikavaho hantu, haca haza presence y'abadayimoni akaza. Satani niwe acha umwami waho hantu. Gasanga ivyaha byabo babikorera mu kinyegero ntibemere yuko n'umuntu yava hanze akaza akababwira ivyaha byabo, ahubwo avaho hasa no gukubitwa. Ivyaha byabo nivyo baca bakora, yaba bahari abimbere yaba aririmbye yaba agezene, ivyaha ntibabe bakibitinya. Aho rero Satani acaza akarikaho.
aho ni bamwe ndiko ndavuga kuri bamwe Imana yaratoranije ari abakozi beza, Satani mu nyuma akaza akinjiramwo, amaze kuza akinjiramwo aca bose baca bapfa, bamara gupfa ntihagire umuntu umwe muzima bakihari, ntihagire umuntu umwe bakibona ibiriko biraba, abantu bakama ari nk'imigenzo, binjira basohoka, binjira basohoka, ndetse mu nyuma Satani akirara neza, ivyaha bikaba ivyaha, mu nyuma akazisanga baramaze gucokera mu cobo, Satani yamaze kwinjira, ibibazo bigatangura kuba, ishengero rikaba rirangiye, ishengero ry'Imana rikaba rirangiye, nta perezida zikihari, abadayimoni bitambatambiraho, ibibazo mu bakristo, intambara mu bakristo, ibiki n'ibiki, nta rukundo, nta bumwe, ntaki, abantu nugushwana, n'insaku mu baririmbyi, n'insaku mu basenzi, n'insaku hari mu bapasteri, abapasteri bagatanga kugurana, bamwe bakagurana, bamwe bakavuga ati je nshaka iyi ntebe, uwundi nshaka irya, bagatanga kwicishanya, umwe akavuga ati ngo je nshaka kuyiwa, mugatanga gutanga amafaranga ngo yice mugenzi we, ubusambanyi mu mashengero, ibintu bakaba mu mashengero ari nk'imigenzo, nta mpemu yarakihari, nta kintu na kimwe. Rero hano Imana yambwiye ngo abapfu benshi mu ishengero ni benshi, haba mu barongozi baramaze gupfa, amadini yarapfuye, abantu barapfuye. Hariho abantu bakaba ngo Imana riravye ibona arabazimu, Imana riravye ibona arabazimu, nta bazima bakihari. Rero bene data, wewe wumva ukirimwo, wewe wumva ukibona, hunga. Wewe wumva ukibona, nhunga, uveyo. Yesu Kristo aturengere cyane. Numva mbabara cane, ndabivuga mbabara, mba numva mfite agahinda, kuko abantu baramaze sinuva ngo abantu baramaze kumera gute, kuko nk'ibintu bizima ntibavyumviriza, nta nubwo babiraba, ariko bakazokwa mu batunwe. Ariko umenye kuri, tumenye yuko muri kino gihe arico gihe tugezemo. Rero mwene data, nuko tuzi ko kenshi Imana yatuburiye kenshi, ikatuburira mu buryo bwinshi butandukanye, nta kintu na kimwe Imana itigera ivuga. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntaco nzokora ntibiye akabanga abasavyi banje. Rero hariho umuntu iri kwiraburira, nubwo wowe uvyumva uwundi ntavyumve, ariko hari uri kuraburira umwe azoshobora kuvyumva, kuko Imana yamaze kubona yuko abantu bamaze gucika, abantu bagikeneye kumviriza ukuri kuhari, ahubwo abantu bakeneye kumviriza ibinyoma, kandi byo byumva ko ari byo bizima, kuko biteye ubwoba uri kuriweza ivyo bintu. Abantu bamaze kurangira neza bararangiye, kuko ushitse aho hantu bagucurika ubwenge, bagutwara ubwenge bwawe, ukaguma ukoresha umenga uri ikintu kidasobanutse, ntushe gutahura ivyo urimo. Kandi umuntu yazavuga ati yewe bimeze uko, ahubwo ukavuga ati ahubwo wewe niwe ufite ikibazo, niwe ufite ikibazo. Rero nakubwira yuko mwene data, cunga neza, ubanza ugende wiyumvire uti mbega ahantu ndi bimeze gute, mbega hari ibimenyetso byinshi bikwereka, hari ibimenyetso byinshi bizogenda bikwereka. Rero ibimenyetso navyo nzogenda bibabwira, nzogenda mbabwira uko vyifashe. Rero hano yavuga ngo hari abantu benshi ibaraba nk'abapfu bapfuye ngo ntibapfuye mu buryo bw'umubiri, ariko bapfuye mu buryo bw'impwemu. Abantu bakagenda baterana bibaza, bateranira mu rushengero ngo bagiye kuramya Imana, baja kuramya abazimu, kuramya Satani. Abantu bamaze gutagwa mu cobo. Abantu mube maso, igihe cararangiye. Abo mubona ko ari abantu sibo, haguruka urondera Imana ku giti cawe, aho uja hose wanze usenge Imana ikurongore. Iki gihe caraheze, tugeze mu gihe abantu bose bakwega bishira, abantu ntibakigira urukundo rwo kwiyumvira ku wundi. Umuvyeyi atanga umwana wiwe, umuvyeyi atanga umwana wiwe, mugatanga umugore wiwe, ikitavuzwe nabavukana. Amashengero bo bahereyemwo, bamaso utarafatwa, muzibukire mubanze murabe neza, murabe neza. Rero tuvuge nimba ari vyakorewe hejuru kubatwara amashengero, tuvuge ari urongora ishengero, mwico gihe
abari ngaho mwishenge mwese mucika ibitambo. Kuri kimwe kimwe umuntu wese afite ico atangira igitambo. Ikitavuze najya amafaranga mutanga, inyatsi zo zinjira hajya, inyatsi mukabona ibintu byose nta ikintu kimwe gisha kumarira. Ukazokwa muri mu marira ariko wa mugisha wawe waramaze kunyagwa barawutwaye. Ibindi ugasanga ibibazo byinshi ku bantu basengera aho hantu. Ku bantu basengera aho hantu ukazosanga bama ari ntambara. Rero bene data nuko mukwiye kuba maso. Rero tugiye kuza tuca ku cakane mbabwire kuko nkimaze kugira video nini mbabwire ibindi bimenyetso uyundi muce iyindi mice ibiri iyindi mice itatu isigaye yereka iyabo bantu uko benshi bagenda babikora. Hanyuma mu nyuma ntivyarangira Imana yampaye ibimenyetso muzogenda mubirabiramwe. Imana yamujuraho umugisha.